Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya gatandatu Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda ndetse n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: nimwaba mugomba gushwiragiza abarundi mukubite umwungere. Ivyo ni ibivugwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Uburundi bwibutse kuri uwu wa mbere imyaka 33 iheze hatewe umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ibirori nyamukuru vyabereye ku mugwa mukuru wa politike i Gitega, n'ubwo icibutso c'ubumwe bw'abarundi cubatswe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umukuru w'igihugu Neva yari umutumire w'iteka, akaba yaragabishije agira ati: nimwaba mugomba gushwiragiza abarundi mukubite umwungere. Ku kibuga Ingoma c'i Gitega, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagize ico ashikiriza cane ku categerezwa kuranga Uburundi burimwo ubumwe. Yibutsa amajambo Yesu yabwiye abigisha biwe mw'ijoro yahagarikwa inyuma yo guhemukirwa na Yuda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimangiye ku kuntu buri gihe umwungere yakubiswe mu Burundi abanyagihugu bashwiragira. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo kandi ibibanza vyegereye ikiyaga birabangamiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Abafise ubunywero, uburiro hamwe n'amazu yakira ingenzi yubatswe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika baratabaza. Amazi hageze ku rugero ruteye amakenga, atanguye gusesa agashikira ibibanza vyari vyatunganijwe kugira ngo abantu babiruhukiremwo. Abakiriya ntibakiza ku mvo z'uko hameze nabi no ku mvo kandi z'umutekano muke. Ni uruhombo runini ku rudandazwa rukorerwa ku nkengera y'ico kiyaga. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere haribonekeza ibintu bitari bimenyerewe ku nkengera ya Tanganyika. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndebugushikirize ino nkuru ivuga ko mw'ikambi haye indaro impunzi ya Maheba mu gihugu ca Zambia hahagaritswe impunzi y'umukongomani yigira umukozi w'igisata kiraba abinjira n'abasohoka igihugu. Umuntu ava muri Kongo yahora yigira umukozi w'igisata kiraba abinjira n'abasohoka igihugu yarahagaritswe n'igipolisi ca Rusaka co mu mugwa mukuru wa Zambia. Ubu ari mu minwe y'igipolisi. Vyinshi kuri ino nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Nawe utaravyondako fyondako, hama ubandanye ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ngo nimwaba mugomba gushwiragiza abarundi mukubite umwungere. Ivyo nyene ni ibishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Neva. Uburundi bwibutse kuri uwu wa mbere imyaka 33 iheze hatewe umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ibirori nyamukuru vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, n'ubwo icibutso c'ubumwe bw'abarundi cubatswe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Umukuru w'igihugu Neva yari umutumire w'iteka, akaba yaragabishije agira ati: nimwaba mugomba gushwiragiza abarundi mukubite umwungere. Ku kibuga Ingoma c'i Gitega, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagize ico ashikiriza cane ku categerezwa kuranga Uburundi burimwo ubumwe. Yibutsa amajambo Yesu yabwiye abigisha biwe mw'ijoro yahagarikwa inyuma yo guhemukirwa na Yuda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimangiye ku kuntu buri gihe umwungere yakubiswe mu Burundi abanyagihugu bashwiragira. Nimwagomba gushwiragiza abarundi mukubite umwungere. Ivyo vyarabaye muri kahise k'Uburundi.
abanyamahanga abakoroni baraje bashinga imizi baratembagaza ubutegetsi bigiza inyuma umwami. Ubumwe bwarakuweho ubwo nyene abarundi baca barashwiragira. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intahe yo kwikukira, yari afise intumbero yo kutwegeranya kandi abarundi bari bashize hamwe. Ikimenyamenya nuko batoye umugambwe Iprona, umugambwe wa Rwagasore watsinze. Mu gihe yagomba gutsimbataza kandi ubumwe yaciye agandagurwa. Ubumwe bwaraburabujwe kandi abarundi barasanzara, barakubise umwungere ubusho nabwo burashwiragira. Uko akaba ariko yavuze imbere y'abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu, intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi, abagize leta, abashingamateka n'abakenguzamateka hamwe n'abanyagihugu. Yashimangiye ati ibintu vyunyutse mu mwaka w'1993 abarundi baragiye hamwe kugira ngo basanasane igihugu cacu. Muri uwo mwanya nyene abo batagomba ko turonka amahoro mu gihugu cacu baciye bagandagura Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe uwo mwaka nyene, n'abandi bari batowe n'abanyagihugu. Abarundi twarashwiragijwe kandi gushika aho tuba imbohe zitagira uwuziraba. Twaciye dutangura gushihana kuko tutari dufise umwungere. Umukuru w'igihugu Neva yahamagariye abarundi kubaha, gukingira ababarongoye ndetse no kubashigikira, ndetse yewe no gushira imbere amategeko hatavangura. Kubwa Ndayishimiye, igwirirana ry'abantu ni kimwe mu bituma haba indyane mu Burundi. Turiko turarondoka cane mu Burundi. Mu minsi iza tuzotangura kuryana kugira ngo turonke aho twubaka. Uko akaba ariko yagaragaje umubabaro ariko atanibuka politike n'imwe yo kuvyara ku rugero yoba yarashizweho na leta yiwe. Umunsi w'ubumwe uhimbazwa kuva umwaka w'1993 washizweho n'uwahoze hari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya yishwe n'ikiza ca COVID-19 muri Kigarama 2020 i Paris. Hari nyuma y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1988 mu makomine ya Ntega ndetse na Marangara mu ntara ya Kirundo ndetse na Ngozi ziri mu buraruko bw'u Burundi, bwahitanye abarenga ibihumbi 30 ku bwa ONU. Nayo mu yandi makuru kandi ibibanza vyegereye ikiyaga birabangamiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Abafise ubunywero n'uburiro hamwe n'amazu yakira ingenzi yubatswe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika baratabaza. Amazi ageze ku rugero ruteye amakenga, hatanguye gusesa hagashikira ibibanza vyari vyatunganijwe kugira ngo abantu babiruhukiremwo. Abakiriya ntibakiza ku mvo z'uko hameze nabi no ku mvo kandi z'umutekano muke. Ni uruhombo runini ku rudandazwa rukorerwa ku nkengera y'ico kiyaga. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere haribonekeza ibintu bitari bimenyerewe ku nkengera ya Tanganyika. Amazi hariko araduga gushika mu bibanza vyategekanijwe kwinezerezamwo ibitera umutima uhagaze abo banyagihugu baba kuri izo nkengera. Ubunywero bwubatswe ku nkengera y'ico kiyaga buriko burarengerwa rwose, na cane cane uburi kw'ibarabara ryitiriwe Uvira rizwi nk'ibarabara rya Gatumba rija ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'intahe za bene ivyo bibanza. Ibibanza vyacu twubatse vyo kwinezereza, amazu y'amamanza n'ibibuga abana bakiniramwo vyararenzwe. Ntidushobora gusubiza inyuma amazi adutera. Ivyo ni ibivugwa n'umwe mu bafise ubunywero bwari busanzwe bwemewe. Mugenzi we nawe yongerako ko mu mpera z'indwi bahora barengerwa n'ibitigiri binini vy'abakiriya ariko ubu atariko bimeze. Ku minsi ya gatandatu canke ku minsi y'Imana izi ntebe zose zaba zuzuye, abandi bakiriya bakaja guhagarara ahatangirwa inzoga. Muca mutahura ko ubu dukora duhomba kuko nta muntu akiza ku musenyi. Uko akaba ariko ashimangira. Abantu bari bamenyereye kuja kwinezereza muri ivyo bibanza ubu baratinya kubijamwo. Mwibaze tugiyeyo bigaca bihinduka rimwe na rimwe, twoshobora kuhasiga n'ubuzima na twebwe, twopfuma tuguma kure ku mutekano wacu. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura twabajije yishuye.
abakozi bo muri ivyo bibanza bafise amakenga ko bashobora kubura akazi umwanya n'umwanya bavuga ko hamwe bigumye uko ivyo bibanza vyose bizokugarwa bati natwe tuzoca twirukanwa abakoresha babo bavuga ko barengewe n'ibiriko biraba barihebuye imitahe yabo igenda babona ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga ishirahamwe Oricome ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryaragize ico rishikiriza Oricome ibona ko leta yategerezwa gushiraho umurwi urimwo bose kugira ngo bige icokorwa kugira ngo bakingire abanyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika haraciye hafi ukwezi Bernard Sindayihebura umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu vy'ibidukikije yari yavuze ko amazi ya Tanganyika azoduga hafi mu kwezi kwa gatanu kuza nk'uko vyari vyarabaye mu mwaka w'1964 ayo mazi yari yashikiriye insamirizi n'imbonesha kure vy'u Burundi ni ukuvuga imetero zirenga 150 ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakonsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza